Kagame avuze udakomye amashuri abihanirwa wewe usohoka ni ndani kutakomye amashini biki uni washimye hari urumva mu Rwanda nta kwishira nta kwizana ntibibaho ni itegeko sigisabo ni itegeko ibaza umuntu makubwira tugiye kwicwa n'inzara ukatushima yego ndavye ngo tujya murabona nga imipaka irugaye ibihugu tura ngo byatwugariye ngo tugiye kwicwa n'inzara ubwo rero tubike mukanda tufunge mukanda mu Kiswahili hapana bro umuntu umugabo man nta kwiriza aravuga nta kwiriza nta kwani nta man urire mu bana none urize mu bana abana bacha bavuga ngo son excellence rero wewe rero n'ugwego ruti izindi nzego n'umugabo w'ijambo adatamikwa ijambo n'umugabo avuga ijambo mu bagabo bose bagakoma amashi apana gukoma amashi ari uko wategetse gukoma amashi rero twebwe igihugu cyacu kitwagwa n'intare twe tumeze nk'intare intare rivuze ivuga rimwe bro ntirinda kwasama ntinda kukwanira gutera induru intare ivuze ibihejeje burya si son excellence gusa bro natwese turi intare ko turabana b'intare natwe tuba turi intare abanyarwanda kubera batamenyereye gukora kubera bamenyereye gukorera amaboko urumva bamenyera aho basoroma makunga baha fashanyo ibarungikira ibi ibatuma ibibazana bahereza ibi baramaze kumugara niyo mpamvu batuka son excellence ariko aratubwira ati rime Kongo bari barayitabanije abanyarwanda ahubwo ntibahimba azi imyaka bari bamaze bibugwa Kongo ahubwo Kongo nayo irakomeye kabisa nihera bro abanyarwanda barakokoye Kongo barahiriye uraze ko n'umuntu ariko ajya umukeke urajya gushika aho asigara amagufa gakankara u Rwanda rwarariye Kongo biranka iba nk'agakankara ubure bari bageze kuzindi leta bavuze ati reka dutera akajagari vyumye Barundi kazi inshuti z'Uburundi nongeye kandi kubaramutsa bimwe vyimva mutima ndabaha ikaze kuri mbonesha kure yacu mukunda cyane ariyo yanyu ya Gatech TV nitwa Captain ndabaha ikaze ku yindi shuro kuri kino kiganiro tugomba dukorane n'umwe mu batumire dukunda gukoresha no kuri ya Gatech n'umwe mu bajene bahagarara ku isonga iyo hagize ikintu kiriko kiravugwa mu gihugu cacu c'u Burundi higa nino niwe aza mbere agahagarara akanagira byinshi asiguye kuri bimwe biriko biraba mu gihugu cacu Burundi reka ndamuramutse koresha umwanya ndaguha ikaze ha imeze neza cyane jendi bien nawe uraho ya koresha umwanya n'impore amahoro mu gihugu cy'u Burundi mumerewe gute koresha umwanya original ni bien ubuzima ni bombo clat ya koresha umwanya imbere yuko dutangura ikiganiro ndifuza ko ndamukiriza bariko baradukurikirana bumva ururimi rw'ikirundi ndabaramukije kandi guys bakunda turakundana kandi abubaha cyane koresha umwanya tutarinze kurandira reka dukoresha umwanya nkuko wadusiguriye ubushize icarico bisigura koresha umwanya no gukoresha umwanya twakwanye reka rero dukwakwanye utinze birafa reka dukwakwanye kuba ariko baradukurikirana ikintu nyamukuru no muzi navuze ati reka ndagutumire nuko maze iminsi mbone biriko biraba ku mbuga ngurukana bumenyi hirya nino muri East Africa kuvyerekeye igihugu cacu Burundi igihugu c'u Rwanda eka n'igihugu ca Congo East Africa muri rusange ni kubiriko biravugwa higa nino ku mukuru w'igihugu cacu Burundi son excellence dukunda cyane Evariste Ndayishimiye ubwoba ni bwinshi ku bagize East Africa iyo president son excellence Evariste Ndayishimiye avuze umengo abateye bombe rikomeye cyane ijambo ryiwe ririruka cyane eka no mu makungu bakaryumviriza turabiye ku bintu vyagiye biraba kuri BBC ni ku yindi mihora igiye itandukanye nashase kumenya neza we nk'umujene uri mu gihugu cacu Burundi wama ushigikira uza ku mbuga uwentervena ku gihugu cacu Burundi ugwana intambara ku mbuga mbega ni kuki muri kino gihe canke ijambo ry'umukuru w'igihugu cacu Burundi rijugumiza East Africa abantu bose bakajugumira bisigura gute Kino bisigura niki urabona slogan onara kuri presidence presidence ari ya ruguru bahita kwa ntare kwa son excellence aba ari hose ari akamenyetso k'intare
bisigura yuko ari intare. Impamvu avuze bose baca bahaguruka bagashinga amatwi kuko ari umwami abavuze bro. Burya intare ni umwami w'ishamba. Intare itontomye, intare ntuvuga, intare ntivuga ntirira ntigirane, intare iratontoma. Kandi intare itontomye bro kiba kirangiye. D'ailleurs si president gusa yisi intare ni yani ubutegetsi bwacu bwose ona ni intare sivyo. Ubuke yuko kwanza umugambo uri ku butegetsi ikimenye ntuze yawo ni inkona umwami w'ibiguruka. Urumva umwami w'ibiguruka guteranya n'intare umwami w'ishamba. Intare itwara byose n'inkona iratwara intare. Rero twebwe igihugu cyacu kitwagwa n'intare twe tumeze nk'intare. Burya si son excellence gusa bro, natwese turi intare ko turabana b'intare natwe tuba turi intare. Urabona igihe abanyarwanda bari bijuba bari babaharaye ku zino bazana na ba DJ Paul ani batekereje twarahagurutse turavuga. Intare rivuze ivuga rimwe bro ntirinda kwasama inda kukwanira gutera induru. Intare ivuze ibihejeje nani cyakunze hari akanyarwanda urabona karasubira ngaha kuza kuyoragura ivyo kayoragura. Mani twebwe hariho n'ikindi n'undi mugambo n'undi muntu uze n'indi rivuga ati ingwe ntiharizi gufatira ku izosi yarigijwe. Twe twarigijwe, twe twarakira, twagenda ugasanga ni hatari fatwa nabi turubikwa. Basa abantu bari bageze guturubika na Fizo bro, umwami wabo umuntu yabigishije umuziki bro, baze Kidumu bakamwakiza mu telefone bubiri. Bari barasuzugurana cyane. Rero twebwe si bita politike gusa ko twe turi muri guerre médiatique ariko yitirirwa ngo politike, ariko twe ntabwo ari politike pe. Ahubwo twebwe twarabonye ataciza cabo pe kuva mu vy'imiziki twahozemo bro. Kuva mu vy'imiziki twarabonye yuko atarukundo aba baji badufitiye. Niyo mpamvu twavuze ati reka duhaguruke tuvuge. Rero son excellence rero wewe rero n'ugwego ruti izindi nzego n'umugabo w'ijambo adatamikwa ijambo n'umugabo avuga ijambo mu bagabo bose bagakoma amashi. Apana gukoma amashi ari uko wategetswe gukoma amashi, avuga ijambo gakoma amashi wumvirije neza yuko iryo jambo rigana ku iterambere. Rero niwe twe tugendera ko yaravuze kandi baramaze ko barumvise. Iyo uvuze ngo gukoma amashi kubera utegetswe ho bariho abandi bakuru b'igihugu bavuga abantu bagakoma amashi kubera baba bategetswe. President w'u Rwanda yavuze ngo dufunge mukanda bacha barakoma amashi. Bisigura iki? Bisigura ko mu Rwanda ijambo son excellence wa avuze Kagame avuze udakomye amashuri abihanirwa. Wewe usohoka ni ndani kutakomye amashini biki undi washimye. Hari urumva mu Rwanda nta kwishira nta kwizana ntibibaho, ni itegeko sigisabo, ni itegeko. Ibaza umuntu makubwira tugiye kwicwa n'inzara ukatushima ego ndavye nk'abandi kera umwami ari ukungena umwami yaba yicaye uko hari icumu y'abafisi yari shingamani mu kuguru k'umuntu. Ari abantu bari bajejwe gucumitwa icumu mu kuguru. Umwami hari ukungenera ariko mu migenzo ariko arabira umwami ariko arakora imibonano mpuzabitsina n'umwami kazi wiwe. Hari abantu baba bari munsi y'igitanda bariko bagoma bakoma amashi bavuza ingoma. Urumva no mu Rwanda rero nuko bikimeze. Ico president wabo ari karavuga ashaka avuga ati mwese bagira babakatagura imitwe bateza gukoma amashi. Ariko twe ngahamana hari abantu ko atoka uko hakuna twe urumva nta kibazo. Gusa twebwe ubutegetsi bwacu cyo bwanka niki bwanka wa muntu yikikamukiza mu kwankira ijambo akaca yikikamukiza ko rafise profit kanaka kineye nkamwe vyaba muri 2015 muri manifestation. Urabona manifestation yarabaye hari abantu bari bakeneye ubutegetsi baca bicisha muri manifestation. Ibaza umuntu akakora manifestation hakuja mu ibarabara
ahereriyo areka sotera ku radio areka aja ku kirimba bro yo ni manife kwe urumva rero twebwe bari babaretse bibaza ati bako baragumuka ibi turabishira mu ngiro kumbe bo bafite izinda barafite abantu babatumye ati ni mu demuja hariya erega mana president afinance bajya batibe bari no kumutera ibuye bari bafite n'inkoho desha bakora manifesto bafite inkoho byose byaje bituruka ku bantu bakeneye bwa bwigenge twe dufise cyabashaka ubuprofitamo abantu bakino gutegetsi ngo reka duce muri abanyagi bato bato ngo bagumuke twerere suko muta turemeranya ko dutwagwa n'intare n'abantu babagabo atari utugabo neza cyane umuntu ashobora kwibaza ati mbega uno muntu ariko arajugumiza East Africa ariko arasotora muri Tanzania arasotoye muri Kongo rabi biriko biraba Kagame ego mu Burundi rabi biriko biraba mbega uwo muntu ninde mbega uwo muntu we nkakoresha umwanya umuzi gute izi nguva zikura he zo kuguma ashaka kuja hirya nino kuzana umudurumbanyo muri East Africa aho nyene icubero mu gihugu cyacu Burundi yavuze ati twarabiyaze ivyiki bibazo ciwacu n'u Rwanda ariko we umengo aguma duhejeje kuvugana bisigara amasigara cicaro mbega umuntu ninde uyo muntu ni umukomisiyoneri w'abazungu ni igikoresho c'abazungu hari Paul Kagame ya Kagame je n'umukomisiyoneri ibiri kwidiri ziwe Kagame ntababara abene gihugu biwe bariko baratepeta n'inzara ko mane nta mu president sonza mu president uraza umushara wo mu president wewe rega president barahembwa uraza umushara wewe nashobora kwicwa n'inzara numva nabi mu bisanzwe umuntu w'injyaje abaye president urumva wewe inzara basezeye nabi we n'abazomukomukako nigisanira n'umuntu azotwara umwe mu muryango wiwe azoba tomboye kizuba kirangiye mu bisanzwe ubuhejeje ubuzima kibazo cy'ubuzima kibageze nka kujuza wumva ati uyu muntu ariko arondera kuja muri Amerika ariko yandika mu refugee ararindire kujabuka ko ravuga ati cy'ubuzima nzoba mpejeje rero ujya Kagame ni igikoresho c'abazungu bamutuma ivyo bishakiye no ma ibintu by'ubutinganya atavyanse kwera Amerika urazi yuko abatinganyi ni bomboclats ni bomboclats amahoro menshi rero Kagame na urazi ko mu Rwanda atakibazo ariko son excellence wacu yaranse ato tuzonafata kuri stade no tuzomumanikira ivyo byose byaratumye dufatirwa ibihano hari imfasho zimwe zagiye zirahagarara ariko twebwe kwera dutagwa n'intare twagwa n'abantu b'abagabo abagabo babushitse baravuze ati twe tuzurima tuzokorora kandi tuzobaho none mwe mudukangisha iki nivyo nyene nka Traore urara nka Traore wo muri Guinea yabwiye ati umuzungu wese fuck you hariya 24 rube wagi pana bugabo man abantu bakwiye gutwara man ibihugu bakiri muri ngo tujya murabona nga imipaka irugaye ibihugu tura ngo byatwugariye ngo tugiye kwicwa n'inzara ubwo rero tubike mukanda tufunge mukanda mu Kiswahili hapana bro umuntu umugabo man ntakwiriza aravuga ntakwiriza nta kwani nta man urire mu bana none urize mu bana abana bacha bavuga ngo naje ari jewe ndabura nakawuka abana nkababwira ati wana ngiye kuza hapana mani kujujaje ngo bane ngurabona ngo akazi kabutse ngo bane nukuri ngo nahora nkora ngo nukuri batanyugariye ngo banyirukanye kutugiye gupfa bane uyo nigi ndiko ndabibwira mani nukwe kurinda ndiko ndamuhereza ni esprit ndiko ndamuhereza babwira tumviriza wowe ucufata ujya gona kwa peti yangu urazi jenge nakoze Tina kuze nja kurondera mani je nja kwimba ibijumu intorera mabundi ndakora mabundi je naraja kurondera bajya baragira inka nkabaherekeza urumva baka
ivyo batekeye baza kurya tugasangira nkataha je natanguye kuja gufyatura ubutafari buto buto umva abana ndabereka ama esprit je naciyemwo struggle nace ko je nakuze mu buzima bugoye kuzi wacu dukenye vya danger rero je nabereka ati je nagize uku mwana nawe raba ntuzonyizere cyane je mwana wanje ndamubwira ati ntuzonyizere cyane cyose ndamwubakira bivanye n'uko nkeraje ndiko ndiyubaka ariko ndamubwira ati ntunyizere cyane icyo no wopfa bro ejo mama wanyu yopfa nawe uzoca uyamanika ngo nanjye ngo reka cemfa tuza kugira umutima rugabo n'abanyarwanda kubera batamenyereye gukora kubera bamenyereye gukorera amaboko urumva bamenyera aho basoroma makunga baha imfashanyo ibarungikira ibi ibatuma ibibazana bahereza ibi baramaze kumugara niyo mpamvu batuka Son Excellence reka aratubwira ati rime yego cyane reka tugaruke rimwe mu majambo canke umwe mu bantu bari mu ntwaro z'u Rwanda aho baheruka kuvuga ijambo ni jambo kabisa yararivuze aho abantu benshi beko ravuga ati mbega uwo muntu ninde mbega afitaniye isano rihe n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi numwe mu bantu mu ministre burya si Kabarebe umushikiranganje w'u Rwanda ni umushikiranganje w'u Rwanda Kabarebe koresha umwanya muzi gute mbega hariho byinshi yoba yarigiye mu Burundi hariho ukuntu Burundi bwigeze kumufasha muri iyo myaka iheze mbega ubumuzi Kabarebe bon Kabarebe jewe sindamuzi cyane man mu bisanzwe mu buzima bwanje man jewe ndarondera umuntu ko anyiga ko cyane amenya je sinjoherwa ndiko ndiga ko umuntu cyane je ndakunda nkora ibintu n'abantu banyige ko nanje ko mane jewe mu buzima bwanje n'abarundi benshi pe dukunda kwamenya nyuma umugongo w'umuntu pe nivyo happy twe turakreya mabandi bakavyiga turigwanako twe turigwanako Kabarebe rero nta byinshi namwize ko kuko umuntu asanzwe n'umuntu nkanje afite inyama n'amaraso afite ururimi afite amenyo afite bro n'umuntu nkanje kabisa nimba yarabaye yaratweta majoro muri Kongo burya Kongo yaratewe kuva kera man bro siwe gusa man Kabarebe burya yaratweta majoro muri Kongo niyo tweta bro cyo bitata majoro muta eta majoro bigwanisho ni ubifise ugihereza ushatse Bugi uyu mani President Tshisekedi afite akazi karekare uyu mu President Tshisekedi ega Kabila Joseph Kabila yakorana n'ubari mu Rwanda akorana n'u Rwanda yari contacte Kabila Rwanda niko rwamushize rero Kabila ku butegetsi cyari umutegeka uyu ungwa twari umunyarwanda uyatwari ibi bro Kongo bari barayitabanije abanyarwanda hago ntibahimba maze imyaka bari bamaze bibugwa Kongo hago Kongo nayo irakomeye kabisa nihera bro abanyarwanda barakokoye Kongo barayiriye uranze ko n'umuntu areka ry'umukeke urajya gushika aho hasigara amagufa gakankara u Rwanda rwarariye Kongo biranka iba nk'agakankara ubure bari bageze kuzindi leta bavuze ati reka dutera akajagari vyumye kugira bikunde neza ko dushikaho twishakira kuko Tshisekedi yarabugariye bari bakeneye Kinshasa ko mano muji wa Kinshasa ntihogiranya na ka Kigali Kinshasa uzoraba ama video ya Inos Bini uzotahura impamvu Kinshasa yitwa Kinshasa Kinshasa neza akoresha umwanya tutariko turabandanya reka manzi ndakubaza kano kabazo k'amatsiko aho abantu benshi nakunze kubona bansanga inbox bambwira ati bujya akoresha umwanya bujya buhangagwa abukurahe ko ari umuntu n'umurundi ariko aza ku nimero ya mbere kandi asanzwe agashigikira igihugu ciwe mbega ntiwoba uri kuratumwa na bamwe bo mu nzego z'igihugu no mane hafu wavutse burya nta bantu bagushiramwe amahera bakubwira ati koresha umwana akira izino miliyoni 5 ugende ku mbuga ngurukana bomye uvuga ivyo uvuga canke ubikura kuri kakaranga mutima ku Murundi je ngendera ku kamoto katarenze umuriyoni n'ibihumbi 500 vy'amarundi n'amadolari angahe
cameraman mparurira fast iyo niyo déplacement ngenderako ja kuri Amazon ubaza ati déplacement umuntu akwiye kugenderamo manu usanga ari $4000 ngo $10000 ngo bro je mani ni patriote indimwo je nta muntu ntuma nta nuwo ntuma ko untumye ucu ntege karega ego umemvye ucu ntege kivyo nkora je ndakunda kwitegeka ndakunda mani kwikoresha jeje nyene nane mwe moza mukambwira ngo urumva koresha rero ngo we ngo tugwenga ibi uvuga ibi uri kunshira inyuma y'ivyumviro vyanje mani uyu sije uyo ntaba ari jewe rero ni jewe koresha umwanya jewe urukundo nkunda igihugu canje habwo nzora mani je ndakunda abantu bapfuye bafira igihugu bro je nakuze ndaba amasinema yaba Dawidi ba Abrahamu ba Samson ba Salomo bro baraja ku rugamba muta bagakubitwa ku buryo nawe aje imbere akagwana akicwa ukabona neza ko apfuye ndavuga ati bani inyigisho zijya bro buya aya mafilme do je ni umamvu je ta filme je mpora ndabo hari filme manura ukavuga ati ikigwa nkuye mu ngani kimwe filme nushaka kwikwa mu ivyigwa 50 ikigwa bari kimwe cyonyene urapfa kukanyuma hama babibonye ugasanga ari umuntu ngo yaciye yinyegeza bariko barakwica yabibonye neza numva ari amafilme wasanga kera umwana bishe se abona nyina baci baturira n'inzu umwana aciye bamuterera mu ruzi usanga umwana arasomye nturi ntapfuye ariko arakize kwa mwana guma yibuka ati banaka bangiriye ibi papa sinakuze ndamubona kubera banaka acagira esprit ko niko mani jewe nshaka ko umurundi wese nicwa kubera aya majambo mvuga ndefande igihugu canje buri umurundi wese ndiko ndabivuga ngaha vyumva azobeho azati koresha umwanya yaraduhaye yabereye inzira yarafiriye igihugu kubw'amajambo yo kudefanda igihugu yashikiriza niwe je urakoze cyane koresha umwanya reka ndagushimire ndakubwira ati merci beaucoup ku kanya wongeye kandi kuduha eka ndanabwira abantu bariko baragira commentaire murahawe umwanya wo gutanga commentaire yari yose mwifuza eka commentaire turazisoma koresha umwanya uruzisoma nawe yego cyane commentaire turazisoma reka tubashimire nongera nshimira nakoresha umwanya ku mwanya waduhaye nongera ndagutera n'intege ndakubwira ati hafa wavutse kandi igihugu hagufa nk'imbwa oya igihugu kiragwanirwa hagufa nk'imbwa wopfa rimwe nk'ingwe yaga urakoze cyane reka nshimire mwese muri ko muradukurikirana muri Australia muri Canada muri USA ndababwira ati mwakoze cyane kubana natwe ni Capitaine kuri micro ya Yaga Tech kuri camera ndi kumwe na mu cameraman wa mbere w'imbonera kure abona kure umuntu abona kure bamwita gute imbonera kure bamwita OG cameraman Imana ibahezagire cyane bye bye ciao ndakubwira ati cameraman imbonera kure yaga hala